Je hari kwa Mungu niho musonga wafata ku mugoroba ngiye mu vyakazi ngiye kudandaza. Umusonga ndaja kugara bwije wose bivanye n'uwo musonga. Urabandanya ejo ndaza muri burakeye barasengera ariko nguma numva imenga wapi. Uyu munsi urabona niho nje barasengeye nukuvuga mu gukorora honyene wamenga norinda gusaba ramforo kuko nkoroye narinda gufata ngaha mu rubavu kuko nkoroye cyane naca numva ugumuzibura gose ntabura amahoro ariko ubu ndumva vraiment ntangora sinani nukunama nkuku cyangwa ngo ntori ikintu ngiye gupimira ikintu honyene umukiriya hasi ngiye kumupimira ikintu kubera nsanzwe ndumudandaza nukuvuga narinda nkejo narinze gusaba umuntu azaraza kuntangira ibintu kugira ndandaze ko nirirwa njyamye kubera ncunama gusa naca numva imenga ubuzima buramperanye ariko ndashima Imana ubu numva imenga nta na kimwe vraiment nakitse meze neza. Haleluya 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 Yesu ashimwe cyane amen.